You my number one. I'll see you. Semana mbele ni waimbi. Uyu mwana ndamukunda sinifuza kumuvinyuma abaponda barabesha ndita yari kumugwinyuma atiwe mon bébé siye mameye siye mon bébé kubesha Iwana vipi Iwana hakuna vitu nitafsiria baki niselewi Kirundi. Awelewi Kirundi. Ananiua ananimali ananikubali mapenzi yake yeye ni noma kwenye kitanda anafanya nakili kubesha. Wow! Ebane! Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday baby boy. Happy birthday to me. Ebana, picha kama zote. Namwerekanye kubera iki ujya mukobwa wabonye wewe ujya mukobwa yarahinduye life yiwanje kandi ujya mu demo afise vision pour moi akeneye ko tugera kure bro ubundi je vraiment ujya mukobwa nta kintu na kimwe anyima man. This is BR. Yeah guys, je uno musi ni haye gift yo kina BR. So sindabizi mani gusa ndaza kugerageza kugutsinda. Uno musi w'amavuko wanje. Don't worry my G. Wabonye ko ndayakije mbega. Erega bwabo no bimenya ndavyimenyereje. Nakubita umuntu 7. Nakubita umuntu 7 kabisa. Runo rukino ndabona ruba ruryoshe. Gusa maze bafana ndiko ndavyiga jewe giraci ndabirekera bene vyo. Reka nige muti. Irega nandi kibamba ntiwonsinda. Ngoja ni kukubarishe mimi ndakwereka inobo ingene ngira ndayikubite hariya icenjira muri kiriya kinogo. Ndagoye ko biare ndayitsi. Sawa. Unaona vitu venye kibamba kiko kinafanya? Unaviona? Ngoja nikupige mabure hapa uishiwe. Iwana. Bilance. Cheza basi. Umeganda. Umeganda. Ndamutsinda uramujama. Uramujama ndamutsinda jewe. Yo hapo sasa. Ama two shot. Yo uraswe kuma two shot. Hapa sasa mimi nakumaliza. Ningana kukubite 7. Ingembe gufasha gatoya. Ariko ko byakwankiye ni kubera uburoho bwo gutera ibure. Nayo bundi je ngaho. Je ndagutsinda vraiment ndiyumva ko ndagutsinda. Ndagutsinda kweli. Uyu mwana ndamukunda asinifuza kumuvinyuma abaponda barabisha ndita ya mugwinyuma say uyu mwana ndamukunda asinifuza kumuvinyuma abaponda barabisha ndita yari kumugwinyuma atiwe mon bébé tiye mameye tiye mon bébé tiye mameye aguma nyemeza aguma nyemeza aguma nyemeza kubesha none iminsi sinzo wama ndabaye niboja kuri YouTube bakayifolonga iyo ndirimbo si. Yes, bakozi ba Buja Town TV unundi mwanya kandi nundi musi dasanzwe tongeye kubana namwe
turi kumwe na Baby Boy ngo yavutse. Kubesha. Baby Boy ngo yavutse no munsi wiwe. Ewa. Aho yaciye anatwereka n'indi mpano afise hambavu y'uburirimbyi. Bazi gukina ngo BR. Jenda afise nunzenya wonyene kane ya gold ya BR deja. Haje nangone igira ikibamba. Jenda mumesha attention. Maze gutwara amanu zenya amakompetition menshi ya BR. Ya BR. Ndamaze uri umunwanzo guri imborego. None gashaho. Umuntu akina BR yama mukaba. C'est la vie. C'est la vie. Hagati aho Baby Boy no munsi yavutse aho ko badukurikiranye kuva mu ntango twari kumwe mu birori byo kwinezereza cyaye kwiziza mu kinyarwanda isabukuru yiwe kabisa. Aho yari yagendewe n'abagenzi be benshi bamwe mu baririmbyi niho bari uno munsi Baby Boy yararyohewe anashimana twerese n'umukunzi we. Baby Boy wumva gute mwaka kanya ku mutima vuba? I'm so happy bro. Uno munsi numunsi wa kabiri mu minsi maze kuryoherwa ndyohewe sana. Uno munsi uryohewe. Nk'ikibazo ca mbere no kubaza wowe nka Baby Boy abastar canke abasani murakunda kuba mufise private life aho mudakunze cyane kwerekana abakunzi banyu. Nikiye kintu cyagucuma uno munsi utwereka umukunzi wawe kuri anniversaire yawe kandi ryari ryo rya mbere? Buri muririmbyi wese afise life yiwe siko. Buri muririmbyi wese afise ingene ameze. Jenye mbanerekanye umukunzi wanje ni kubera umukunzi wanje ndamukunda. Kandi anytime ibintu bigenze na fresh murashobora kuronka na invitation ya mariage. Muzomera nk'aba bandi batubwira ko bafise mariage hama twarindira imyaka n'imyaka. Oya je nabo jewe imyaka irage none mugomba bamama ni kara none. Oya none okay, biri mu bintu umuririmbyi cyangwa umustar akunda kugira private life kubera abafite abantu benshi bamukunda akanka kuyimaramaza canke kwerekana ubuzima bw'urukundo rwiwe. We ni yahe mpamvu yagutumye namwerekana? Niki ushaka gushika? Brother je mpamvu yatumye ndamwerekana today kandi muri birthday wabonye na family niho yariri aba father aba mother aba sister aba brother aba G bose et toi tu vas commencer là à l'anniversaire. Namwerekanye kubera iki? Ujya mukobwa wabonye wewe ujya mukobwa yarahinduye life yiwanje kandi ujya mu demo afise vision pour moi akeneye ko tugera kure bro. Ubundi je vraiment ujya mukobwa nta kintu na kimwe anyima man, nta kazi mfise bro. Umudemo arandisha bro, umudemo ahagaze neza man, ujya mudemo n'umumanya man. Niyo mpamvu none Arnovich ntiyaguriwe umuduga. Uraza umudemo wa Arnovich isura yiwe ona ujama Arnovich agira muri Benze bro. Urazi life twari dufite hariya ku mahira abiri tugenda muri ville n'amaguru. Uno munsi navise ya diaspora siri mupiga gari. None je nanje gute no cyangwa twakuru ujya mwana kandi ujya mwana wabonye deja ni mwiza man na defagira. Tuvuge rero uno munsi ko Baby Boy arishwa n'umukobwa. Ndishwa n'umukobwa nambikwa n'umukobwa mutajijua barimenya bro. Jena mve kubesha namushize habona rero aho uri kuravuga ko nabandi basani gushika uno munsi ubuzima bwabo babayeho kubera abakobwa babo. None gaturi benshi baza ngo ni jeje nyene. None nivyo vya bintu navuga ati none why ko ba faking a life bobo. Alvin Smith ararizwe bro, ndabaguharuriye ni benshi. Hari uwundi yahora muri Nuzenya Best Life Music uyo yaranarongowe yararongowe Nuzenya nani ure jamaa nyimba Don Dada narezwe Don Dada. Rero nawe ushaka kuregwa ucu narongo bro, jewe nzobivuga live abantu babimenye. Ubu undarezwe ndi mu maboko y'umukobwa w'umudiaspora. Ni narongo pas de problème vraiment ni kandi yarana era yambwiye inkwano kari azoma inkwano ngende kuzitanga iwabo vraiment yarabimbwiye. Yarabimbwiye ambwira ati shushu be ready ndagwe miliyoni 200 z'inkwano uzuntangire z'amadolari muhira. Ndamubwira ati be nukuri I'm ready. Miliyoni 200 z'inkwano ashaho aho nzotanga 10 z'amadolari nzotanga 10. Turaho nyene uravuze yuko umukobwa ari wakugaburira, umukobwa ari we ujya ari ubayeho kubw'umukobwa wo mu diaspora twabonye aguha amahera. None ivyo kubivuga ntubona yuko ari kwisubiza hasi? Brother ndakubwire jewe ubu naranze gufakinga life ndabisubiyemwo. Singene gufakinga life bro. Man je ndakeneye ijuru ry'Imana man. None tuzoguma mu buzima bwo kubesha gushika ryari? Tubesha icyo tudafise. Nta kazi mfise jewe, nta kazi na kamwe mfise. Kubw'umukobwa nkambara kubw'umukobwa. Rero mutera induru mudatera induru. Mutajijwa sa regarder.
Jesse faking ubuzima jewe. Jewe mere nka Alvin Smith cyangwa mere nka Satubi jewe. I'm baby boy bro. I'm baby boy 21 bro. Ntabwo ngene gufakinga life. Yego. Umukobwa wanje nujya nyene ni mbeshejweho n'Imana nujya mukobwa wabonye. Kuko nariyemeje kuri we ko ndi ready kwa kila kitu. Kila kitu niko ready papa. None se notinya se kuvuga imbere ya kamera ko je mbayeho kubw'umukobwa. Kuri manuye gasububeshi. Abantu bose babimenye baby boy no munsi ariko aratagata kubw'umudemo. No ngaha no kubegwa kose no kunywa kose. Ushaka kuvuge ko no ari we yakwambitse. None. Uraza umudemo agukubise wowe. Mu majambo make rero niyo yanagukoreye nino anniversaire wagize no munsi. Niwe yabikoze vyose. Basi je nta na map nari nifitiye ko atamahera nifitiye. Harega manu umudemo wakurushije no turanuma. Bonye nje umudemo ambye ati wowe uri imbwa ambye ati urakoze ongere yindi. Nyongera. Kuko ngize ati shu nkene 20,000 tora. Eske no umukobwa yokwita imbwa ureke kwitaba. Avuze ati ni baby boy nk'akabazo no bafise kamatsiko gushika no munsi woba witeze canke wobifata gute mu gihe ujya mu mukobwa watweretse nk'umukunzi wawe mu gihe yovuga ko ashaka ko mubana gushika no munsi uvuga ko atakaza office uri tayari kurongogwa brother jendi tayari kurongogwa kweri kuko ni benshi barongogwa kurongogwa papa andita none gasha none ari inkwano mpawe nje gutanga iwabo no kwanga nkande for free mariage ya gusa ndayanki sha noba ndi food la tete jeyo no ndumusazi bro negerezwa kurongogwa bro bien none gasha konzo kumangaramye mudemo ari waje gukora inota yizana nuno mwanya novanga turiko turaryoherwa turi muri Paris ya anniversaire novanga nkashika muhira umudema akambwira ati shushu amafaranga ngaya uri ready kurongogwa ndongora n'ingoga shira mu nzu none gasha nigaramiye umukobwa agenda gukora inoti yinjira weekend ninja mu kabare ninkwera primus naho Braud yatugambaniye hari ubwo bana bamwe je nifiti mimi niko ready I'm ready je suis prêt dans la français ego none uno munsi wewe nigiki woshima kwino myaka woba wujuje hoho wujuje imyaka ingana gute uno munsi je ngwije imyaka 60 uno munsi kurogora twengega twarashaje no kumengo iyo myaka ntiguse nisa je ngwije 60 les personnes il faut commencer à l'écouter aujourd'hui c'est ma 60 déjà je parle en français ndakwijije 60 imyaka 60 ndashaje man ego muri projet rero z'indirimbo yawe umwaka ugiye gutangura nibihe bintu nk'ama surprise dufitiye nukuri nyuma yo kutwereka umukunzi wawe azokuro ndabasavye basi ndabaye freestyle y'indirimbo shasha ngomba gukurikiza inyuma ya nyemeza bro ejo sikera man mfise ikintu bita umuriro indirimbo ijanye n'aha hantu ndi nibi bintu ndimwo amapiano ni baranyumva niko ndaririmba amapiano hari abaririmbyi bama baza ngaho bivyimbisha ngo nabamesha ku mapiano batazi uko ca gipeti cyo mukanyosha ca kindi kirapa nk'ivampire kuri freestyle kandi caramaze gukura kubesha ngo gifise imyaka 60 igipeti cyaje ariko kiboneka kari icana kandi ari gitama kandi kigira kirongogo nzoba kubita inkoni walahi surprise zawe rero ugira utwereke mu mwaka mushasha utanguye uno musi ni nka baby boy yagarutse no mu yindi shusho nshasha ahatwerese no mukunzi wagira ati ubona ko nagarutse ndo muboga rujya mu demo nari ngena nagatishije none gashena kuma muri bujya buzima yo ntemera nanje ivyo kuvuga ngo ndiko ndarongorwa n'abakobwa wibaza ngo nari kubaho man narageze hano mvuga ati je souffrir Jésus fais le miracle vraiment la vie c'est la même chose turaho nyene uvuze ibintu byo guhabwa amahera n'umukobwa ubwo si vya bindi vyuko abahungu baca babaho atakintu bariko barakora ariko biteze kwamabaza none papa je réponds des fois wicaye muhira allo limikashe 200,000 uraposte mu gitanda umwana ngo yaraje shushu ugiki nokora kweri fise mu diaspora vraiment
uno musi ata mu diaspora mvize nakubwire nawe nyimba ata mudemu mu diaspora uvise nakamaro wimari naco wimariye mu buzima vraiment oya ndacimariye ko ndakora bro wimariye iki ndiko ndakora none wowe uriko urakora urandusha amahera wewe dusubire inyuma gatonya kuri bijya wavuze kubasani kubije no kurongogwa canke muhabwa amera n'abakobwa ubwo si ya shusho mbi muri ko murarema mu bantu baguma bavuga ko basani muri mburakimaze we hauna nyota we nyimba atanyenyera ufise yo kuronka umukobwa aguhonga genda wiyahure jewe ndose n'uwa kabiri ko idini yacu y'abamizi mitubwira ati uronse na 10 ninaronka nka 10 jewe baza baranyihera bandongore I'm ready bro wowe rero ivyo bibazo uri kubimbaza kubera iki nta muko hauna demu nta mukobwa ufise kwanza desha uno musi none ababitimbura kimazi saho baca babibonera none anyisimbura kimazi azobanyisha ngi wabo singi wabo nibashake banyitikiye ikimbu apane umuhimbiri muzonyita umuhimbire ko jewe n'ukuri kw'Imana mbayeho kubw'umukobwa je répondre kandi wakora anniversaire n'umukobwa reka tugushimire cyane baby boy reka tugushimire kanya waduhaye uno musi baby boy n'umusi yahimbaje umusi mukuru w'amavuko akaba natwemeza ko yakwije n'imyaka 60 haleluya n'umusitari w'umusaza ariko agira rongogo reka tumushimire dushimire n'abakunzi ba Buja Town TV muri rusange abakunzi ba Baby Boy 21 kubesha go dusubire mu yandi ma update atandukanye kabisa papa bye bye hasta la vista